Mbo impanuro ya mbere no mwatumaze guhura amaso mu yandi numbwe ati indirimbo kora zirameze neza cyane ariko rero urabe uzurahindura bajya abantu turashiramwe batamba ugasanga bambaye ubusa basabe byambare bikwize ugasanga umuntu yambaye ubusa ijya ndirimbo ntiba imeze neza ndabaramukije Ndababwije namwe mwa mwitwa wandi Meme romantique Meme romantique 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 mbega gisiguye iki romantique n'umukobwa ari sexy sexy umukobwa basi abereye ari romantique ari nuko nyene tushaka kuyivuga. What's up guys? Call me and call the MC in Ndaho TV. Remember kugira subscribe kuri Ndaho TV channel yacu tubandanya kuba makuru agiye atandukanye biraryoshe. Muri kumwe natwe gira subscribe kugira tubone kuri kumwe natwe udushigikire nkuko mwama mubikora. Turashimwe namwe maze kubishikora mu kudushigikira. Merci beaucoup. Turi muri zone ya Kinama aho turi ntituhazi izina ko tuhabona abantu benshi katuyagira benshi muri bo. Turabashimiye cyane. Yes boss. Salama bosi. Salama kaka. Neza. Ego cyane ndashimye. Tuyagishe kidogo none. Nana kimwe. Turabe twe ufite barabara tuyage gato hari ico none bitwaye. Oya nana kimwe kabisa. Basanzwe bakwita gute? Jakazi akanitwa Provis. Provis twari guhagarara ukuntu ngaho kugira ibintu bigende fresh. Umeze neza ariko. Ndashima ko. Iyi Ndaho TV nishimye gukorana nawe ikiganiro. Hari ico bitwaye? Nana kimwe kabisa. Provis sanzwe ukora iki? Je kazi kanyere mu taxi vert. Urasanzwe ukunda umuziki w'u Burundi? Ndawukunda vraiment. Urakunda abatamvyi b'u Burundi? Ndabakunda. Urakunze kubona kenshi abatamvyi ba mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Iyi ndirimbo ni indirimbo nshasha ya MB Data. Urayibona? Ibi ku ngingo y'ubu urabona ko tuba turi nko mu gihe ca Facebook WhatsApp ubu barabishima ariko ku ndero ya kera aha ibi ntibabishima neza. Oya uhuye n'umukobwa ariko aratamba n'umuhungu wababwira iki wewe amajambo abiri ibintu bibiri wababwira n'ivya je nk'ubu bariko baratamba nkuko ndashobora kubabwira bakabihindura bagakoresha vya kera bagakoresha indero runtu ya kera y'ikirundi. Birashitse nyene murahuye nabo umukobwa n'umuhungu ikindi kintu wababwira n'icyaha nabagira kwanza mbere yo gutanga umuziki bakaraba intambo bakoresha hari intambo z'ubusutwa usanga bariko barakoresha zitameze neza zitabera abantu benshi. Umva ivyo ni bimwe mu vyo ubona wo babwira ubwa mbere ku buryo kubgaho ubona ko batamba ibintu by'ubusutwa canke je kubganje nkuko sanzwe nkijijwe mbona umenga batamba ibintu bidahesha icubahira Imana. Uyu muntu uramuzi wewe? Oya. Oya sindamuzi neza. Nta nahantu uramubona? Oya vraiment. Uyu mukobwa nta hantu urigera umubona? Bose ni ryambere ndababonye mu maso yanje. Uyu umuhungu n'umukobwa ni babandi babona muri ya video bimwe wambwira rebe bibahanure nabo bavyumva. Abanyene biremo kujyanye wabimbwiye nibajya wabonye nakoreza ko ratamba muri ya video. Ama ariko nabanza kubamenya ndibaze ntanakimwe. Bivuge Brown. Okay, batwita Brown Afrodancer. Meme romantique kombe ibintu rero yampanuro zampanuro zibiri wambwira nabo zibaherera. Je nashaka kubasaba imbere yo gukora umuziki muzamuraraba kwanza intambo mukoresha kubera ari intambo nyinshi nabonye mu muziki zitameze neza zitahisha icubahiro Imana. Mukaza murakoresha intambo nyene ubona ati ibintu bisarishije. Cya kabiri hama naho bundi umuziki gusa ni mwiza ariko mwawutambye ibitabereye. Bawutambye ibitambereye je muri make wewe umva wewe ubana ntivyambereye ariko mugabeshi birababera. Kandi na cyane ndamenya mwabikoze kubera ndatahura turi mu gihe ca Facebook WhatsApp. Facebook WhatsApp ni gihe cyo kuguma batamba ivyo bashaka. Oya sikuvuga si bose ni bamwe. Yindi mpanuro imwe ubona wabongera ni yaje. Yindi. Ahubwo yindi nzoyibaha hanyuma. Igigwa kugira abakunzi. Turi kumwe. Ya nyuma mpanuro ya nyuma ubona wo bankubura babona. Gusa nk'ubu n'umukobwa kwambara ipantaro si byiza ariko. Tugushimire cyane boss. Sawa murakoze.
Yes, gute boss? Umeze neza? cyane cyane. Witwa gute boss? Bo je nitwa Shimirimana Innocent. Innocent ukora iki? Bo je akazi kiwanje sanze ndi umuntu atwara abantu n'ibintu ku makinga. Ya, Innocent twoja ku ruhande ukagufisha gatoya none. Je nta ngorane bisanzwe ico kuba tuguma kuvugana. Kiyaga kubijanye n'umuziki w'u Burundi n'abanyarukorikori uri sange bo mu Burundi. Abanyarukorikori mbega no kuvuga iki? Abanyarukori nabari harimwe abaririmbyi abakinyi b'umupira bikorera utwabo tuvyumva nawe. Mbisanzwe nico novuga ku kintu cerekeye nk'umuziki. Umuziki ego urameze neza ariko kujya kuntu bawutambuka ugasanga abantu bagenda bahenye bijya si ibintu byiza. Ugasanga nk'umuntu yambaye ubusa bijya si ibintu byiza. Bisaba ko umuntu ashobora kwambara kikwiza ha mu muziki tukabona kuwukunda ari umuziki umeze neza. Yes, uramaze kumubona MB Data amaso kuyandi. Oya sindamubona. Ugize iyi nyubako yo guhura nawe vyo kuryohera. Je vyonjohera kubera tuje ku ruhande kugira bigende neza. Innocent. Uvuze uramuzi nturamubona MB Data amaso kuyandi. Eka sindamubona. Uramukunda ariko? Ndamukunda ariko kandi ndashaka no kumubona. Indirimbo yiwe aririmba ukunda niya. Mbo ubunya kubera ibiririmbo byiwe ntavyo nzi sinzi iyo ariyo ikuntu novuga ngo imeze uku nuku. Birashitse murahuye na MB Data impanuro ya mbere wo muhaniya. Mbo impanuro ya mbere no mwatumaze guhura amaso mu yandi. Numbwa ati indirimbo kora zirameze neza cyane. Ariko rero urabe uzurahindura bajya abantu turashiramwe batamba ugasanga bambaye ubusa basabe byambare bikwize. Ugasanga umuntu yambaye ubusa ijya ndirimbo ntiba imeze neza. Indirimbo ya MB Data ya mbere ukunda niya. Mbo indirimbo yiwe sinshoboye kuyibuka. MB Data niwe yaririmbye gitari canje tsansarara urayikunda ndirimbo? Iyo ndirimbo ndayikunda cyane ariko clip yayo ntayo ndabona amaso mu yandi ndayumva ku mudiho wonyene. Ariko urazi yuko ari we yaririmbye indirimbo gitari cyane gitari. Ahubwo gitari je narinze ko coba caririmbwe na Roriro. Uyu mugabo uramuzi? Uyo ntawe nzi kiretse anyibwiye. Uyu niwe MB Data ndazi gutari bwamubone nari. Ndamubonya MB Data. Fresh. My name is Data Boy. Ndakubona. Numvise gute kumubona amaso mu yandi MB? Ndamubonya ahubwo numvise nezerewe cyane mbega uyu n'umufasha wiwe. Oya? Niwe bakorana kumbure mubazi ki? Mbo ndabaramukije. Ndabwije namwe. Mwamwitwa wande? Meme Romantic. Meme Romantic? Romantique. Romantique? Romantique mbega gisiguye iki? Romantique n'umukobwa ari sexy. Ari sexy? Sexy. Umukobwa basi abereye. Ari romantique. Ari nuko nyene tushaka kuyivuga. Mbo none uyu mukorana ibintu by'indirimbo cyane? Ya dukorana ibindirimbo kenshi. Sasa kugira ngo izo ndirimbo umuntu azironke byo genda gute? Bo ni wowe gusa. Ego. No office WhatsApp, office YouTube, byose urabironka. Bo ata WhatsApp na YouTube umuntu afise kugira ngo ayironke kuri flash canke muri telefone byo genda gute? Bo uraja muri studio. Nashashika mbaza nti ndabindimbi bimeze gute? Urabaza ukabwira Nifasha indirimbo yitwa Ndahwera. Iyo ndirimbo shasha ya MB Data. Iyo niyo ndirimbo yayisohoye hirya yego. Okay. Murakoze cyane. None MB Data umubonye gute? Nabonye kweri kari umusaza kweri yibereye ngaho. Arameze neza kweri ndabona ni sawa frema. Kuba wabonye MB Data hari manuru wampaye kumbura atavyumva muhe ya manuru musubiremo ya manuru. Reka ndakubwire MB Data kijanye n'umuziki. Uri kurakora uzuraba ukuntu umuziki wawe uri kurawuporogaramu kuburyo uzusanga nk'umuntu mwakoranye ugasanga yambaye impuzu yigira ngaha ugasanga ari karatamba ugasanga yahenye haje indirimbo niyo yo birimo amajambo meza yashobora kureka kuja kucata kubera kumvuzo za wa wundi yahena kandi we wasohoye imistari myiza iyo niyo mpanuro ndaguhaye. Tugushimire cyane Innocent. Yego murakoze cyane. Thank you. Merci beaucoup. Yes boss. Urameze neza? Safi. Uri fresh no? Nashukuru. Basanzwe yakwita gute? Odas. Inde? Odas. Utakajwi basi. Odas. Yeah. Odas tukuyagishije umunota umwe canke ibiri hari ico bitwaza. Nangora. Tuje ku ruhande kugira ntiduteze amasanganya mwe hari ico? Yeah. Twagiye. Gute none boss? Ni sawa boss. Biswaganye. Yeah. Uri ku job ndabona. Okay man. Ko bigenda fresh? Yeah. Odas. Yes. Mu Burundi hari abatamvyi beza kandi benshi bishitse mu gahura na bamwe MB Data turamuzi. Ano nama numva bamuvuga. Nturamubona. Aba batamvyi bako ratamba murababona. Aba batamvyi
uhuye nabo basaba iki nka uruhande wawe babikora neza kwanza ndabona batamba neza kweli birakuryoheye yego kabisa muhuye basaba iki wewe no basaba yuko bobisubiramo yego kweli uri si yeah umva nico wewe basaba muhuye no basaba yuko basubiramo direct nyene pana ku muziki nyene ubibone nico ushaka yego kweli kanyene kugira ndababonye bace babisubiramo nanje ndabibone amaso ku maso abantu wewe urabazi oya kweli ntukibabona yego kabisa bamwe babona muri ya video yeah hari ubwo bambwiye muhuye babwira bibabwire reba vyumva no nashaka ko basaba basubiremo ijya ndirimbo bayitambe nkuko bari bayitambye ndayibona kugira mbashe kubona yuko nyene ibyo bagize kuri video uko ari byo bagira ahantu batari kuri video reka batwemeze rero kuko urumva wabibasavye n'umufana kidogo twagiye gatoya mugira akantu gato umufana n'umufana nyene murabizi yeah batwemeze yego kweli ucuryoherwa none umve yemwe nivyo nivyo kweli ibyo bakoze kuri video mbona ari ibyo kabisa barabera yes ako ni sawa akandi kajambo babwira kweli bagire kuraje nyene basore n'ibindi kugira banezereza abafana kweli sawa sawa yes Brown Afrodancer gute Ego ni sawa musaza ego swaga as you see yes nanje ni swage merci kunyitabira kamo MC nagize ibintu surprise meme romantic meze gute meze neza uratesa cyane gose umugabo ameze gute oya yawe amera mbida tawa yamatse jahe ni haragira ko ndamarasha ni batari banga yabaha yanga ni menshi ibihumbi 12 oya nta muntu avuga agashara kibi nawe akurabe neza mu matwi basi oya ndanse nta muntu avuga agashara kibi ariko cyangwa yabahaye duke oya mzi oya yaduhaye agashara kameze bien tumuzwi nka Team Shan Queen ego ariko no munsi mwavuzwemo nko muri team ya Band Boy cyangwa ya Big Fizzo muravuga umwe aritwa na MB Data mwavyakiriye gute ngo nitwa subiramo kibazo umwitwa Team Shan Queen ego Team Shan Queen ariko no munsi hari abo twitiriye tuko tuyaga n'abanyagihugu tuba dushaka kwerekana yuko abanyagihugu bababona ku ma video bashaka kubabona face to face harakenewe ikintu mukora kugira muboneke mu maso yawo nawe baze barababona niyo mpamvu twashaka kubahisha abo muri kugira ibintu bigende bien mwavyakiriye gute mwe ego gusa twavyakiriye bien nyene kandi ibintu by'ama video nyene bituma nyene bagi abantu batubona nyene ibintu bimeze neza sana tu ego ugiye mu rutewa ka mu gutamba muri video ya MB Data na n'ujya mu DJ yari kumwe na Estanish mwavyakiriye gute okay twavyakiriye bien kubera kuba badutumiye dutambe muri ya video nyene biraboneka ko MB Data yabonye nyene akazi ibintu turimo turakora nyene twamaze gutera intambwe nyene akazi kiwacu nyene yagashimye nyene niyo mpamvu yaciye duhamagara nyene tumukorere dufatikanye nyene dukore muri clip niyo mpamvu yaduhamagaye muri clip yiwe nyene as you see ngene wabonye nyene muri clip twatanje nyene nitwe twabaye aba dance artist nyene jewe na Meme Romantic okay mumaze harabaye ko bavuga ko mushobora kuba mumaze kuba aba dancer ba MB Data umuco oya mbo turi muri business ni nkuko Shan Queen ntambira Shan Queen ni nkuko bocha Fizzo yo mpamagara akamamagara ndamufashe nyene nakanoti mpamagaye ndakora niyo mpamvu nkora ama video menshi sana kugira ni dandaze nyene ry'amano yiwanje nyene abastare babashe kumenya nyene babone ibikogwa bace bamamagaye sinoreka hari biriko biravuga ko Band Boy iri kirarondera yasavye kwikeneye aba dancers 10 ngo sinzi uko babatora biravuga ko nawe uri kurashaka kuja mu byo bari oya so ivyo bintu subwa mbere ndavyumvise niko ndabibona no ku marezo sosio nyene ibi bintu Band Boy bako bararondera aba dancers so kuba jewe ndi ngaha bariko bararondera aba dancers bamamagare pour le business ndi ngaha kubera business bamamagaye dukore turakorana sino kwanga ngo bashaka aba dancer baba ba Band Boy official oya nivyo shoboka nico kunda Meme Romantic nizere ko ari rya mbere wari utamvye muri video oya video y'umu artist no yindi maze gutamba muri yana ni nyinshi cyane babiri bakomeye mbo Shan Queen Best Life songe yitwa gute ya Best Life nibanga ndasa
sinayivuga itarasohoka vraiment bangiza amakosa. wiyumvise gute MP atabarondeye urimwo Mbona yumvise abantu kandi naryohewe. Ibintu nk'ibyo yene. twabanye neza meme tugushimira Ego, Tukurondeka. namurondeka. tukurondeka no kwitaba Cyane gose. surprise wayibonye gute Il trop. trop sexy aya ma surprise man si vyiza aya ma surprise nkura nitwiteguye nyene twari turi ahantu quelque part mu gacha surprise si bamwe mwari mu vyaye twari mu madiri y'iwacu musaza bashimire cyane ego na turabushimiye. Thank you guys. Mwebwe mwadukurikiranye turabashimiye cyane. Iyi ni Ndaho TV. Remember kufanya subscribe, like, share na comment. Ugize commentaire, utanze support yose kuri Ndaho TV, utanze support kuri MC and umwana wanyu, umwana w'igihugu cy'u Burundi abandanya gukora neza kwishaka. Reka dushimire Imana yo idushoboza buri kimwe, idushikana aho dushaka gushika. Aho tutarashikana aho nyene rika dutegurira ibintu. Merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe. Support yawe yari ikenewe. Fata usharing ikiganiro niba mara ukibona ubaye wa mbere ukibona gihereza abandi bantu bawe bose ukunda ugira nturyohego wenyene mugasangiza abantu. Thank you so much. Bye bye.